kumbure hari n'ubutabazi ko afise impano kubera ko kumenya impano z'abandi nayo n'indi impano hari umuntu ashobora kuba atembera atazi ko afise impano n'imwe. Nkunda ko ugwaruka dufata inzira, hari inzira nyinshi zigaragara umuntu wese cyuma gatera imbere mugabo tudakoresha. Ndakunda kubivuga kenshi abajene turabanebwe ibintu byinshi ntabwo tugerageza. Rero hari ibintu ngira tuba twaramenyereye ubuzi yuko kwishuri uhejeje ishuri cyane cyane niyo bantu nkunda kugaruka ko ubuzi ko ari diplome, ufite diplome arakazi kugira akazi ari kuja gukorera mu biro ari kuja gukorera donc umuntu adafise biro akoreramwo bafata ko atakaza afise ari umushomeri kubera ko ntarose hajya sinzokora nzitwa umushomeri kugeza nzogorora karato ntembere mu kaburimbi muhira bateke mfungure akabuzi katabutse bamafaranga yo gashonesha nico mu buzima bwanje bano bashaka kugwanya. Bientôt mu minsi ya vuba tugiye dushiraho site web izohorica ko ibintu byose tourisme ama entreprise ibi by'inkino. Urabona ko mu Burundi nta hantu hari ushobora gukura nk'amakuru y'inkino ari professionnel ushobora kuraba nk'iburaya iki ivyo twifuza kubigerako ku rugero nk'urugyo boni buraya bariko tivuza ko iyo tuko turavuga nk'ibi umuntu abo imvume ngani bishoboka muko ndakunda ko je akanda kavuga ukavuga ati akantabwo gashobora yego kareka nkareka ugashobora cyangwa bashaka ntubibuguseriye mugabo kazobona igikorwa mu nyuma ukavuga ati wow ibintu bari barigeze kubimbwira sinabikoze wowe ufukura ushaka ko babona. Ini wacu si muri Afrika umuntu apfuye umuntu wese acamutera selfie agashira kuri rezo sosio oro no gucafuza igihugu cacu bibaza ko buraya badafa bibaza ko muri Amerika badafa mugabo bo barafise uburyo babikontrola berekana icyo bashaka ko tubona. Nta hantu hacafuye hari hadakubuye ipari nta hantu hacafuye hada mu burigi nta hantu hacafuye bo batwereka ibyo dushaka ko tubona bo barambika iteka y'igihugu cabo ukabona ibyo bashaka kubona igihugu cabo baracambika image ukabona ico bakeneye kubona ariko twebwe dufata ibyo tubonye byose cyo tugaspia cyo gituma tuko turamenya nk'abafata amarezo sociaux tuyahindura natwe kugira ngo hacike ibintu byiza by'iwacu nibyo bakora abandi kabibira barahari abashaka ko barahari wi kandi ntabwo twababuza mugabo tuba dushaka yuko dutanga indi image. Hello bakunzi b'Ikimamara TV, twizere ko mumeze neza aho muherereye nkuko natwe mubibona tumeze neza kandi cyane. Tukaba turi mu ntara ya Kayanza aho musanzwe mumenyereye microphone Audimix inyuma ya kamera wo mukimamara mushasha ndi mu ntara shasha mugabo asanzwe ari iwacu nico gituma ngo inyuma ya kamera byanyobeye mugabo ni alo umufundi asanzwe akomeye nawe nyene mu ntara ya Kayanza. Tukaba duteramanye nawe rero tukaba turi kumwe n'undi muntu adasanzwe Ikimamara TV kugira ngo muramubona n'utavugwa mu izina ndibaza. Tukaba turi kumwe rero tukaba twagendeye mu Kayanza tukaba dushaka ngo tubaganirize byinshi mu byerekeye mu Ikimamara TV mu service dutanga mu byo dukora. Reka kwanza tubanze tumusabe nyakubahwa boss wacu Ikimamara TV CEO ramutse abakunzi bawe bariko baragukurikirana. Ndabaramukije bariko baradukurikirana mwese abakunzi b'Ikimamara TV. Jesse ya mbere mu mbonye turamenyeranye abantu ndibaza abakurikirana ibyo mu Ikimamara baramenyereye. Ego nibaza ko aho muri muguwe neza natwe tumeze bon. Hama felicitation kweri nyakubahwa umunyamakuru kubona mwese wadufatishije. Ego uyu munsi numvise mubwira ati turafise urugendo rwo kuja mu ntara ya Kayanza ariko nk'umubosi wanje nanje ndagufatiyeho kuko ntavyo waruzi ko mpava ndagufatira numva umenga kuguma tugenda mvugana n'abanyempano batandukanye uca nkuriya twaganirije benshi twagiye ahatandukanye ariko kumbure ngo hari ibindi tuba dusigaje gukora sinzi ko uwo dufasha ugasigurira abariko baradukurikirana mu ma service dutanga mu Ikimamara TV nkawo CEO wacu ico mushaka gushikako nico ni mugambi mufitiye abanyempano batandukanye kuko ndiko ndagerageza kurabasanga ukorana akenshi n'abanyempano batandukanye kuko ukunda gukorana n'abajene bafise impano. Bon biri mu byo twiyumvira cyane kandi natwe dufite n'imigambi myinshi. Je urabizi kuva kera nkunda ko ugwaruka dufata inzira, hari inzira nyinshi zigaragara umuntu wese cyuma gatera imbere mugabo tudakoresha. Ndakunda kubivuga kenshi abajene turabanebwe ibintu byinshi ntabwo tugerageza. Rero hari ibintu ngira tuba twaramenyereye ubuzi yuko kwishuri uhejeje ishuri cyane cyane niyo bantu nkunda kugaruka ko ubuzi ko ari diplome, ufite diplome arakazi kugira akazi ari kuja gukorera mu biro ari kuja gukorera donc umuntu adafise biro akoreramwo bafata ko atakaza afise ari umushomeri. Icyo kintu ndakigwanya cyane abantu benshi barabizi. Jewe sindigera nkora mu biro na rimwe wanashaka nanje ndabikoreramo mugabo
sindagira akazi kare kuvuga ngo mu biro no sinuko nanakabuze aho tureke ibintu byo kuvuga ko twoca hirya suko nabibuze ariko ntabwo ndabikunda ariko abandi barabikunda kandi kubikora si bibi mugabo ndiko ngaruka cyane kuri babandi babajene ugwaruka abavuga ati kubera ko ntarose hajya sinzokora nzitwa umushomere kugeza nzogorora karato ntembere mu kaburimbi muhira bateke mfungure akazi gatabutse bamafaranga yo gashonesha nico mu buzima bwanje mba bashaka kugwanya rero mu Kimamara Ikimamara TV urakizi ni television mugabo ni Blanche muri Ikimamara Agency. Ikimamara Agency ni ikintu kinini asanzwe harimwo ibi byo gukora amamanza kamera foto harimwo byo gutegura ibiteramo tumaze igihe tubikora mu ahantu hatandukanye Hotel Tambourinaire murabona izina rigeze umuntu wese arimba Hotel Tambourinaire murabiza abantu bagiye turakorana mu ma publicité ba entreprise rishura za Strapa Pris King's Water n'abandi turiko turagenda dukorana kenshi hakabamwo amenagement y'abaririmbyi cyane abantu bafite usanga bafite impano hamwe abantu baje dukorera management ndakunda kubivuga management ntabwo ari umuntu aguha amafaranga nugenda gisubiremo management ni umuntu akufasha kwiga projet uko bayikora akagufasha kwiga projet uko bayikora akagufasha kwitegura mu bikorwa uri kurakora hama akagufasha kwiga n'icyo woyikoza no kuvuga umuririmbyi umaze kumenya ko afite impano mufashe kumenyekana umuhuze n'umu DJ n'umu producteur nyamara ko n'umu producteur amukorera iyo ndirimbo nyamara ko ndirimbo umufashe kuronka uburyo aje mu giteramo nyamara ko ngiteramo abantu bamubone umufashe uburyo naye yikoresha mu ma publicity nico gituma ora keshi dukorana n'abafanira Divine mafilme ababera nduwayo ubona dukorana n'abaririmbyi ba Ndiziza Divine ba Light ni benshi bagiye turakoza kwintoke tuba twifuza yuko bagira kwindi ntambwe keshi wonda kunda kubivuga ntabwo no biheza ariko acagakura no mvuga sinifuza guhagarara wiyumvira ko nk'ibintu dukora bo bitera copy haracariho agatambwe kuko bisaba kuca mu makandi yose twagiye turacamwo ukubaka ibintu bingana n'ibyo twubatse ntabwo tubikora twenyene tubikorana n'abandi murabizi nta nzigo nta gwanko umuntu wese aba afise ako kanya harabo tugenda turavugana bakavuga ati je sinoza ibyo muvuga ntabwo ndabikunda icyo tumubwiye ntacemere umuntu wese murenganzira bwiwe mugabo ubu turiko turadubuka bientôt mu minsi ya vuba tugiye dushiraho site web izohora icako ibintu byose tourisme ama entreprise ibi by'inkino urabona ko mu Burundi nta hantu hari ushobora gukura nk'amakuru y'inkino ari professionnel ushobora kura kuri nk'Iburaya iki ivyo twifuza kubigerako ku rugero nkuru y'ubone Iburaya bariko twifuza iyo tuko turavuga nk'ibi umuntu abo imvumenga ntibishoboka muko ndakunda ko je akanda kavuga ukavuga ati akantabwo gashobora yego kareka nkareka ugashobora cyangwa bashaka ntubibuguseriye mugabo kazobona igikorwa mu nyuma ukavuga ati wow ibintu bari barigeze kubimbwira sinabikoze rero projet ni nini kumbure uko imizi gendera hera muzogenda murabibona kubera ko umunsi wahisemo gukorera mu ntara ya Kayanza intara rero ni special intara ndayikunda gose ariko siyo gusa twarakoranye na Miss Cibitoke Charmaine dushimira murazi ko amazi dukorana kandi ubunye ntabwo ari kure yacu turavugana Igitega hariyo Miss Ngoma Ana turakorana mu bintu byinshi simpaka gusa ngo ibintu bice bigaragara bije ahabona hari ama procedure twariko turakoresha kugira ngo bize biraja hanze hazaraja hanze bikenewe hano mu Kayanza turakorana na Miss Populaire aba DJ Beso aba Miss Larma ni benshi tukene turafashanya ntabwo ari ngaha mu Kayanza gusa ahubwo gusa umuntu wese burya ufukura ushaka ko babona no kuvuga nk'ubunya ndakunda kubivuga uzurabe ini wacu si muri Afrika umuntu apfuye umuntu wese acamutera selfie agashira kuri rezo social oro no gucafuza igihugu cacu wibaza ko badafa wibaza ko muri Amerika badafa mugabo bo barafise uburyo babikontrola berekana icyo bashaka ko tubona ntabwo ibintu byo nta hantu hacafuye hari hadakubuye ipari nta hantu hacafuye hadahari mu burigi nta hantu hacafuye bo batwereka ibyo dushaka ko tubona bo barambika iteka igihugu cabo ukabona ibyo bashaka kubona igihugu cabo baracambika image ukabona ico bakeneye kubona ariko twebwe dufata ibyo tubonye byose cyo tugaspira cyo gituma tuko turamenya nk'abafata amarezo sociaux tuyahindura natwe kugira ngo hacike ibintu byiza by'iwacu nibyo bakora abandi kabibira barahari abashaka ko barahari wi kandi ntabwo twababuza mugabo tuba dushaka yuko dutanga indi image rero iyi province ntabwo ari dukoramo yonyene igihugu cyose turagikoramo kandi bientôt turambuka n'imbibe hari benshi bagukurikirana bakaba bifuza kuba bokorana namo cyangwa bakavuga ati kumbure ko mfise impano iyi niriya nkaba mbona mu Kimamara bagaragaza abanyempano akaca yifuza gukorana namwe yo
gutora gute byogenda gute kugira ngo uwo muntu yinjire? iyi timu iragutse vraiment, iyi timu iragutse, nta n'umuntu n'umwe arigera avuga ati reka tuyiture, reka tugire gute ngo byanke. Wewe nakumenye Abizi. uvuye mu cyitoki abandi nugenda ndaguha ubundi burorero, barabona abantu benshi tugendana, abantu baba bavuye muri agence bakora ibindi, abakora ku maradiyo, abakora mu yandi ma agence, urabazi ba Key, ba Pax, ba Steve, ba Kendridge, n'amadomene menshi n'amabranche menshi. Je cyo mba nkeneye si kukuboha, nuko mfataho gashashi kari ahantu gatuma utabona, mwagakurako ugasigara wirabira uvuga ati wow, kumbe hari ibintu byinshi ntamenye, hari byinshi ntakoze, nari ndabifitiye ko axe. Uwo mwanya uba waratakaye nimba nifuza ko tugaruza. Rero umuntu wese ahantu abari avuga ati je ndafise impano, kumbure hari n'ubutabazi ko afise impano, kubera ko kumenya impano z'abandi nawe n'indi impano. Hari umuntu ashobora kuba atembera atazi ko afise impano nimwe, bigusaba arakanya kumenya ati none je nokora iki, noshobora iki. Ukabona nk'ubu uri kuri microphone abandi bakobwa bose bavuga ati wow, Audrey abikora neza, nshaka umujournaliste. Siyo impano yiwe. Urambeshe ko yataza kuba ari impano yanjye, simba ndiko ndabikora nawe nyene. Nkunda ashobora kubibona ubikoze n'akavuga ati nanje byasaba ko nkora nk'ibyo. Rero tuzogenda turamenya na bukebuke, hari igihe iby'Imana yanditse bitigezwa kubuko, ariko aho baca mukira badatore ni hahandi. Jewe personnellement ndafise imboga zanje nkoresha, usanga ari CV Mix kuri Facebook, Instagram, Twitter, hose ni CV Mix uko nyene. Nimero za telefone ziba ziriko ku marezo yanje, sindazinyegeza, kandi ndirinda ko nshobora kurara ntasomye message zose ziba zaje. Uwo muntu mba ntashobora kwishura zose dengo, mugabo sinshobora kurara je muri discussion yanje harimo message tishuye. Nazo nkoresha kuri WhatsApp ni 69 837 066. Keshi mba ndahari muri football baratubona, mu biri by'ibitaramo, mu muziki, amadomene yose turadushaka, tugende turaduzanya. Kumbure je nzoguca ko uri kura umpaka lift. Je bishobora kudapase wanje, ariko we bigapasa. Ugasanga niwe Imana yari yaranditse kuzoca kuri jewe. Ntabwo bintera jarutse, ahubwo birantera umunezero mbonye waraduze, nanje tutuzinanye, inyungu buje gumihari. CEO Ikimamara TV arahejeje kutubwira byinshi ku byerekeye Ikimamara Agency, arico gihurikiyemo Ikimamara TV. Nagenda babwire bajene biki gihe mutari kumurakorana n'Ikimamara TV canke mutari kumurakora mu Ikimamara TV, mwarahombye cyane kandi cyane. Naga umuntu wese uko aba ari kose Ikimamara TV kigerageza kumugorora. Mbere ashobora gushika ukaba wumva kumenga muri wewe hari ikintu ushoboye mugabo ukaba uwabuze uguha ingufu zo kugikora. Kaze mu Ikimamara TV, nico tubereyeho. Bose aradukarira mugabo nahadukarira bukebuke, turabona yuko intambwe yo yirimo tuba turi ku murongo. Tugushimire cyane boss Ikimamara TV. Murakoze cyane, ariko tugomeza dukangurira n'abantu bafite ibintu bamenyekanisha. Surtout ama entreprise menshi aravuka akuvugara kwera gusa kutamenya icabuze, ugatangura gukora ibintu ufise umutahe, abakonsoma bagakonsoma, mugabo kaza wirutuvuri kurahomba. Ntabwo biva kubera ko wabikoze nabi canke ubutabikoze, ahubwo benshi ntibimenyekana. Ugasanga umuntu akeneye ikintu mugabo atazi aho gitoko, kujya bimenya bice mugira akamaro. Publicité nico tubereye, nibanyarukane ibintu byabo, nimero ni zazindi, hama batubwire si uburyo buvunanye. Nabo tubikorera kuri gusa tukavuga ati mugabo ni umuntu mbere yo gufashanya kugira ejo bundi n'uwatera imbere tuzosinya amasezerano dukorane biri officiel. Rero abafise ama entreprise, ama company afise ubuntu ituntu twabo bikorera, turabahaye akanya kugira ngo ku buryo buke baba bafise canke batanawe ufise, byose biva mu mvugano, dufashanye gushira image, isura y'igihugu cacu hanze isa neza kandi rimwe abantu bakora. Nabwiye ko bientôt hagira haje ama site web akurikirana na ya marezo yo kuri Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, twe dusanzwe dukoresha. Ndibaza mu nsanzwe muzi ko tubikora neza. Ibisigaye reka twizere ko uzobona mutwizera nawe. Aje mu dushinje ndabyizeye. Tibagiye n'abakeneye amasanamu meza mwirici mu manza zabo, ama video afashe neza, karibu mu Ikimamara TV. Turabishoboye kandi turahari kuganya. Ciao, icyo tubasaba ni kimwe, ni gukora subscribe na partage hamwe na jeme hose, inkuru zanyu mukazisangiza n'abandi. Reka tubashimire. Oya, tukubwiye